Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yagendeye kuri uno wa gatanu igenekerezo rya gatatu ruheshi 2022 irerero ry'imfuvyi umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Denise Nkurunziza ari nawe yatanguje iryo rerero yamenyesheje ko abana barerewe muri ico kigo bafise ubuzima bwiza kandi babandanya amashure neza. Akaba yashimiye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuba yabagendeye. Rero turashima Imana kandi bafise amagara meza. Hari abagiye bagira ingwara zikomeye, hari nabo baherutse kubaga kubera basanze bafise ingwara zikomeye. Turashima Imana ko nayo ma operation yagenze neza bagakira bakava mu bitaro, turabishima. Aba bana rero n'abana b'igihugu, n'abana bacu twese, tukaba dushimiye Imana uyu munsi k'umuvyeyi mukuru mu gihugu yashitse nawe akabara. Turabishimiye Imana cyane gose. Rero turashima Imana mugabo ko babandanya kumererwa neza, bafise amagara meza. Rero nyene icubahiro turabahaye ikaze hano mwirerero umusamariya w'imbabazi, tunabashimira cyane uyu munsi mwaje kugira ngo muhigerere murabe n'ibibondo byanyu n'ibibondo byacu twese. Rero turabakengurukiye cyane bivuye ku mutima. Nayo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yari yitwaje ibifungurwa, ibinyobwa by'abana n'ibindi vyankenerwa ku bana. Akaba yamenyesheje ko Fondation Bonne Action umugira neza arongoye izokomeza kuba hafi iryo rerero kandi ko vuba bazogaruka kubaraba. Twazanye wa mutima w'ubuvyeyi wo kumenya ingene abana baramutse n'ingene abana barara n'ingene abana biriwe. Rero turahimbaye kumva ko atamwana n'umwe ari mu bitaro, bose bakomeye n'abagiye mu bitaro bavuyeyo. Rero nk'umuvyeyi ntiyoca mu rugo rurimwo ibibondo ngo leta bazaniye igisuguti. No munsi rero nawe twagendanye muri Fondation Bonne Action tuyuvuye tutireka tubashira abana akaji n'udufungurwa dukeyi. Mama buntu yasabye ko tuzogaruka, tuzoza vuba kandi tudatevye. Bafise intumwa zibangutse tuzoserukira izina ry'iwanje no kwizina ry'ishirahamwe dusanzwe turi kumwe. Akaba yari yaherekejwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ari kumwe kandi n'umushikiranganje wo gufatana mu nda.